Ndabaramukije mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikira ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV. Umwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi avuga ku wa gatatu. Turi kwigenekerezo rya gatatu Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2021 kandi nkuko mubibona sindi jenyene ndi kumwe na mugenzanje Peniera Kaze Mwami ndakuramutse cyane. Aya makuru tuhere ku ngingo nkuru ziyagize. Sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko ejo aho bukera ngira kwiza imyaka 20 kuva itanguye gukora. Nagura urubuga Mansa ngo rubwiye korohereza abari mu gisata c'ubudandaji. Abaganga nabo banonosoye ivyo kubaga abantu ngo basaba ko boronswa inyigisho kugira ngo ico gisata gitere imbere. Aya n'ayandi mukanyi sase tubabwira idonido ryayo. Sentare y'akarere ya Afrika y'ubuseruko EAC ngo ejo aho bukera izo bikwije imyaka 20. Ego cyane ejo aho bukwera sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko akarere bita EAC iyo sentare izo bikwije imyaka 20 kuva itanguye gukora ikamenyesha yuko bamaze kwakira imanza zirenga 500 muri izo 300 zaraciwe 105 nazo zikaba zitaracibwa bikaba byavugiwe mu kiganiro bahaye abanditsi n'abamenyesha makuru bikaba byashikirijwe na Ambassadeur Nestor Kayobera mu kiganiro nkuko nameje kubibabwira abanditsi n'abamenyesha makuru mu gitondo cyo kuri uno wa gatatu tumukurikira. Tuko turahimbaza imyaka 20 iyo sena itanguye muri Munyonyo 2021 sena twafashe ingingo yuko twimuka tukavya Arusha ubwa turuze gusasa mu gihugu kimwe cyo mu bihugu bigize umuryango. Hanyuma rero sena imaze kugira inama yabonye ko vyo bavyiza ije gusasa mu Burundi. Turashima gose uko sena iriko iragenda tuvuga yuko rero kuva sena ishinzwe iboneka yuko ari vyiza yuko sentare yimukira ikaziraja gukora mu bihugu kandi intango twatanguye mu Burundi tuzobana no mwakuza. Turashima rero ibihugu byose dusaba yuko abakuru b'ibihugu bafashe ingingo yuko urongoye sentare n'umujuje kizigenza wa mbere ko baba Arusha kugira ngo bashobore gukurikirana neza ibihugu vya sentare. Dusaba yuko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu yofata intambwe kugira ngo abacamanza bose nabo nyene babe permanent bagume Arusha kugira ngo abene gihugu ndetse n'amareta atari umutugane gusa ariko aburonke mu mwanya mwiza kubera yuko imanza nyinshi ko kwa sentare itanguye hari imanza irenga 500 zimaze gushingisha mu sentare kuko imanza irenga 500 zimaze gushingisha mu sentare niyo sentare ya mbere mpuzamakungu imaze kwakira imanza nyinshi nta yindi sentare nimwe ihari mpuzamakungu irakira imanza zingana gutyo nta nimwe ihari ku isi uko imaze kwakira imanza zirenga 500 imanza zirenga 500 sentare imaze guca imanza zirenga 300 muri imanza zimaze guca nuko uhasigaye imanza zirenga 150 zitaracika zimwe ziri mu zo tuzobanisha ngaha ariko kandi tuzofata n'akanya ko gusoma izaciwe rero nizo tubanisha si imanza Burundi gusa ni imanza z'ibihugu byose uko ari 6 kandi ni imanza zikomakomeye n'akanya keza kugira n'abarundi bazoba bafise akanya bishobotse bashoboye kuza kuraba ukuntu sentare yo mu karere ikora ukuntu isoma imanza n'ukuntu ziburanisha ariko kandi turashima uko sentare yo irakora mu karere ije gukorera no mu gihugu. Hamwe ry'abaganga bakora abagwayi abike ngo hariho ivyifuzo bipfuza vyoba ari biki. Ego cyane abuke nishira hamwe rihurikiyemwo abaganga banonosoye ibyo kubaga bakaba rero basaba yuko igihugu cyo baronsa inyigisho kugira ngo banonosore ubwenge mbere kubo bishoboka ngo bakaza no kubakarihiriza ubwenge hanze kugira ngo umurundi wese akeneye kubagwa ashobore kubagwa tankomanzi atabanje kuja mu bihugu vyo hanze. Ivyo bikavugwa na Dr Venera Barendegere arongoye abuke iyo nayo ikabihurikiyemwo abaganga banonosoye ivyo kubaga abantu tumukurikira. Twicivuzo rero cyo ngaha iwacu mu Burundi ubu ibitaro rw'akarere ibitaro by'igisirikare bisanzwe byaratanguye rero kwigisha muri iyo ntumbero tukifuza yuko n'ibindi bitaro bija muri uwo mugambi ubu turabona nk'ibizojamwo vuba yuko bitari Kibuye izotangura kwigisha vuba turane ko Kira Hospital izotangura vuba ariko tukifuza nka za Hospital Prince Regent tukivuza nka Hospital Ngozi Bururi Gitega na Hospital Regional yuko nayo yojaho kugira ngo tuzokwigishe abaganga benshi bazokora cyane cyane hagati mu gihugu. Nivyo rero mutimevyo mushitse he twere ubu twaragize umugambi ufatiye ku myaka 5 ivyo tubwiza gushikako. Ico cyambere nico cyo kuba turigisha abaganga tukagishiriza mu ntara muri district iyo bari
ico ni kimwe. Ikigira kabiri nico giciye muri COSEX cyo kwigisha abaganga kabo hariwe, ariko rero no kubandanya twiyumvira ibibazo nyamukuru twokwigira hamwe hanyuma tubitora inyishu tukavyigisha abandi bari munacu. Uruhara rwa leta n'intangere kuko leta nijejwe cyane cyane ivyo kwigisha, kandi ivyo turiko turagira ntabwo twobishobora tutari kumwe na leta. Ivyo tubikorera hamwe na leta. Urumva ivyo kwigisha leta irafasha rwakarete kwigisha abaganga kabo hariwe, ariko natwe twarasabye kandi tubandanya dusaba ko bodufasha muri iyo ntumbero yo kwigishiriza abaganga mu bitaro basanzwe barimo, kandi ivyo barabidufasha nk'ubu byo kuja mu ntara baridufasha gose tukaduga, bamwe bakaje Muramvya abandi mu Rumonge abandi mu Yinga. Ivyo turiko turikora kandi tubikorana na leta, kandi twimvira ko izobandanya dushikira muri iyo ntumbero. Urubuga Mansa ngo rugiye korosha ubuzima. Ego cyane, urubuga Mansa rugiye korohereza abari mu gisata c'ubudandaji kuronka amakuru muri ico gisata bitabagoye, hamwe no kwagura imihora y'ubudandaji ku rugezo rumwe n'abandi badandaza bo muri Afrika. Ivyo vyavuzwe mu gihe hariko harugururwa ubwo rubuga kuri uyu wa gatatu. Inkuru ya Raphael Nyandwi. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura huguruwe icese urubuga Mansa ruzofasha abadandaza b'abarundi kuronka amakuru vyoroshe mu rugezo rumwe n'abandi badandaza bo muri Afrika. Mutwa Chrysostome, umugenduzi mukuru mu bushikiranganji b'ubudandaji, amesha yuko urwo rubuga ruzotuma haguka isoko rya Afrika hamwe no kugwiza ubudandaza. No rubuga rugiye muri ya ntumbero yo kwagura isoko rya Afrika, isoko novuga ntiridasanzwe, aho ibihugu vyo muri Afrika byagiye hamwe biriyumvira yuko ahubwo imbere ya vyose bari bakwiye kugwiza novuga urudandazwa hagati y'ivyo bihugu. Nayo John Bosco Kalisa arongoye East African Business Council EABC amenyesha ko abadandaza b'abarundi bazowaronkera koyoko mu kuronka amakuru y'ubucuruzi bitabagoye. Akaba ari platform ifasha abadandaza abikorera kugira ngo bagire amakuru ajyanye n'ubucuruzi. Urubuga rwa Mansa rukaba ruhagarikiwe na Afrexim Banki yafashwe nk'iyobora ayandi mabanki mu gushira mu ngiro uwo mugambi. Urubuga rwa Mansa rukaba rwatoye hisunzwe izina rya Musa Mansa, umwe w'abatunzi bakomeye isi yigeze kumenya aturuka muri Mali, yabaye mu kinjana ca 14. Abakenyezi inda zabo zikunda gukoroka ngo vyo biva kuki? Imbuto z'umugore canke z'umugabo iyo zitameze neza ni kimwe mu bituma imbanyi ziza ziravayo. Muganga Innocent Irakoze avura abakenyezi akavuga ko baca babashira ku miti atarasama kugira ngo ashobore kwibaruka neza. Kurikira muganga Innocent Irakoze. Abantu imbanyi zabo zikunda kuguma zivayo. Iyo umukenyezi amaze kubona ko imbanyi ziwe zivuyemo gatatu gakurikirana, abamaze kuja mu ngwara twita fausse couche à répétition. Aho dushobora igituma kuko haba ari ikibazo kuri. Iyo rero zimaze kuvayo nka gatatu, dushobora dutangura kwibaza ibituma vya mbere tworondera mugabo tudashobora kurondera ino ni ivyerekeye immunologique, ibimugize we n'umushinga ntaye wiwe. Ariko hari ibindi turondera bitandukanye, cane cane byo mu maraso turarondera turenganya ivyo immunologique, turarondera yuko atobafise ibibazo by'amantiko atembera mu mubiri wiwe yotuma atosama. Hama tukongera tukaraba n'izindi ngwara cane cane nko tabivyimba yo bafise. Hama cane cane tukaraba imbuto z'umugabo n'iz'umugore, kuko iyo arengeje imyaka 35 kenshi naho yoba yasamye urubuto ntiruba rukomeye neza. N'umugabo iyo afite imbuto zitameze neza nahone biratuma ko basamye umwana adakura ngo agere kure, ikivayo iyo mbanyi ko nka 90% biva kuri ivyo bituma immunologique bibagize be n'umushinga ntaye wiwe. Ico dukora cambere rero, umukenyezi ataranasama tumushira ku miti, ataranasama yasamye naho ayiguma ko n'imiburiburi amezi 3 ya mbere afise imbanyi.
ntashobora kuba inda ziza ziravayo hama ngo aca yitwara uko atafashe imiti ayifata atarasama ayijako n'imiburiburi amezi 3 ya mbere aba yasamye umunsi wa mbere amenye ko asamye atari bwayijako akwiye gucaja ku miti kugira ngo biso. Site ya Kiyange ya kabiri yegeranarijemwo abantu batewe n'umwuzurira hariya muri zone ya Gatumba muri komine ya Mutimbuzi. Muri iyo site havugwa amakono munsi abegeranijwe muri site ya Kinyinya ya kabiri mu Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura inyuma y'imyuzurira yateye mu Gatumba aho bari ubuzima ntibworoshe kuko haheze ikiringo c'umwaka bataronswa imfashanyo bagasaba kugarurirwa. Ni inkuru ya Karen Jessica Ingabire. Inyuma y'imyaka igera kuri 2 imyuzurire iva mu Tanganyika n'uruzi Rusizi byo bitari bike mu Gatumba ndetse abatari bake bagatizabo Kinyinya ya kabiri imwe miteganijwemwo abatari bake ubuzima ntikifashe neza kuko kuva iyo misi yamaze aho inyuma y'umwaka utarasubira kuronswa bimwe bikoresho vyankenerwa hamwe n'ifungurwa nkuko vyemezwa na Yamuremye Alexis arongoye site ya Kinyinya ya kabiri iri mu Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Abantu babayeho nabi nga muri isi ubone amasite yose amahema ari ngaha kuva ko atani hema nari mengari komeye amema yose yaraheze cyatugira n'ingora n'imvura yereka kugwa muri misi yarononye amakaye y'abana yanyagiwe n'imvura hari n'abavyeyi bakiri ngaha basaba gwaye imisonga bamwe bivanye n'umuyaga mubi canga n'imbeho bakabuze n'ibintu byo kwifuka n'inzara muri site iriho nyinshi dore kuronka indya za pame haize ikintu cy'umwaka. Uwo arongoye site ya Kinyinya kabiri asaba ko amwe mu mashirahamwe asanzwe afasha abashikiwe n'ivyago yobatabara. Twasaba yuko leta yodufasha ikatudodera pame ikadufasha imfungurwa nyinshi zikwiye tugasaba uyeme bakaduha amahema tugasaba UNICEF ikadufasha ibikoresho by'abana bo kwishuri. Site ya Kinyinya kabiri ingo imiryango igera ku 141 ikaba yegeranijwe abantu 3,352 kuva mu mwaka wa 2020. No kuri iri jwi rya Jessica Karene Ingabire turangirije ko amakuru twe tabateguriye kuno munsi wa gatatu. Shimire mwevuye ku mutima mugenzanje twakoranye Peniera Kaze Mwami wakoze gose. Nanje ndabishimiye twakoranye neza. Yego cyane. Byagenze neza. Shimire kandi bagenzi bacu bari mu buhinga bw'ivyuma nibo bariko baratuma amajwi n'amasanamu bashikira kumbonesha kuri wanya tankomanzi. Harimo Prosper niyo nkuru mugenzanje Peniera tubifurize kugira ijoro ryiza mu banye no mu vyanyu naho gutaha murakoze.